Muri rwa rukurikirane rw'ingendo zatangujwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba na Kizigenza mu rwego rw'intwaramiheto be n'inyamiramabi yatanguje kugendera uburere butandukanye bw'inyamiramabi. Uno munsi yagendeye akarere ko mu manuko kagizwe n'intara ya Rumonge, Makamba, Bururi be na Rutana. Ico kiyago rero nico kugira ngo bashobore kuganira, bashobore kwinagura, bashobore no kunoganza neza amabanga bajejwe kugira ngo babandanye batera intambwe ku yindi mu mirimo basanzwe bajejwe yo gukingira umwene gihugu. Cari igiyago rero gifise akanovera kadasanzwe kuko inyamiramabi zo muri ako karere zirashima cane ingene leta y'u Burundi ibashigikira, ibaba hafi mu mirimo basanzwe bajejwe, bigatuma bayirangura baremye kandi baroraniwe. Bagashima kandi ingene basanzwe bakorana neza mu runani, mu mwumvikano udasanzwe hamwe n'abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane eka n'abene gihugu. Ivyo vyose rero bica bituma umutekano muri rusangi wifata neza cane, eka niyo bishitse inkozi z'ikibi zigasohora umutwe barazifata bakazikurikirana bakazishikiriza ubutungane. Ivyo byose rero biva ku kungene leta ibashigikira kugira ngo bakore imirimo yabo baroraniwe kandi n'urunani n'umwumvikano hagati y'inyabune. Ivyo rero vyahaye akaryo nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba na Kizigenza mu rwego rw'inyamiramabi rwo kubakeza no kubatera intege kugira ngo babandanye banoganza cane imirimo bajejwe, cane cane ihagaze ubwa mbere mu guhagararira ishigwa mu ngiro ry'amategeko y'igihugu. Ubwa kabiri kugira ngo bashobore gukurikirana inkozi z'ikibi zose kandi zishobore guhanwa. Ubwa gatatu kugira ngo bakingire ubutunzi bw'igihugu bwose bushobore kuja mu kigega c'igihugu. Rero n'ikiyago cagenze neza kandi gitanze umwizero yuko intambwe zikurikira zigiye kubandanya ziba ziza kurusha kugira ngo abene gihugu bashobore kuroranirwa mu mirimo yabo ya misi yose, eka tubandanye no muri rwa rugendo zo dushisa ku Burundi buteye imbere kandi bwishira bukizana.